ahandi ni hejuru y'akuzi bita Mugoyi, akuzi iruhande hari ibihomoka bitandukanye. Nakuzi kagabura quartier Busoro na quartier Nkenga, ku mpande zose hari amazu biboneka ko ageramiwe n'ayandi ashobora kuzogeramirwa bibandanije biba uko nyene. Hano rero ndi kumwe n'umuntu yitwa Steven Nduwimana, numwe mu baba ngaho. Reka tumubaze amakenga yoba afise. Steve, ufise amakenga ya? Amakenga twebwe dufise nukubera quartier yacu ya Nkenga Busoro. Iyi quartier yacu ya Mugoyi iraturabanganiwe n'amazi yo nga muri ruruzi rwacu rwa Mugoyi. Turabatakambiye nkuko murabashinga naye cyangwa muri abantu bajijwe intwaro muri hejuru, mudufasha mukadufasha Mugoyi wacu, mukadufasha kumukingira kugira izinzu ziri ngaho impande yacu ntizave zigira ikibazo. Muzaba mukoze turabatakambiye. Hano hari n'umupfasoni yitwa Jacqueline. Uwo mupfasoni Jacqueline nawe nyene abangaha iruhande ya Mugoyi. Jacqueline, we nta makenga ufise kuri uruzi n'ibihomoka? We turafise amakenga ngaha kuri uruzi rwa Mugoyi. Ahantu abana barakunda gutwagwa cyane kuko n'inzu zinshi ziramaze guhaherera zigenda. Kuko natwega turi mamande yuko yuwo mwonga turahava tubona amenga inzu ziragenda. Rero turahafitiye ubwoba bwa cyane. Mwebwe rero turabatakambiye yuko mwoza mukadufasha ahantu, mukadufasha guhakora kuko nukuri muzoba mukoze cyane kuko turabangamiwe cyane. Amazi ahaca ari menshi akaba ashunguruka avuye ku mitumba yahanamiye igisagara, ibituma n'ibihomoka biguma biba binini.